Bene data ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu nabane n'umumwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonaya. Reka tubanze dusenge. Gitandara c'ubugingo ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza umpaye. None ndasavye ngo ubane nanje undongore uzobukoze. Mu izina rya Yesu ndabishimye. Amen. Haleluya. Ndashimiye Imana idushikanye kuri uyu umwanya mwiza twazigamwe n'Imana. Turi mu kwezi kwa12 itariki ya 30 data haragahezagirwa. Umwami Yesu yarakoze kuturinda beneda. Mwese abariko barankurikira n'abazonkurikira mu yindi minsi dushimye data wa twese akomeje kuturinda. Kukuturinda waraturinze Mana warakoze kuturinda. Mu bibazo waraturinze Mana warakoze kuturinda. Mu ntambara waraturinze Mana warakoze kuturinda. No mu ngwara waraturinze Yesu warakoze kuturinda. Kuturinda waraturinze Mana warakoze kuturinda. Haleluya. Kristo Yesu yarakoze kuturinda. Wowe nanje twararinzwe n'Imana. Imana nihabwe icubahiro. Hari ijambo nagomba kugira ngo ndabasangize canke ndabifurize muri uyu mwaka mushasha tugiye gutangura wa 2025. Data wa twese azoduhezagire twebwe twese. Ndabifurije umwaka mwiza. Uyu mwaka wa 2025 uzotwibutse iri jambo ngira ndababarire. Ijambo ryo mu Baheburayo igice c'10 ku murongo wa 25. Haravuga ngo ntimugahebe gukoranira hamwe ngo nkuko bamwe babigira. Ngo ariko uko mubonye wa munsi wegereza umurushize kugenza mutyo. Haleluya. Rero inshuti z'umusaraba wa munsi urushizaho kutwegera. Uko tubona imyaka igenda uwundi ugenda ni ukuvuga yuko wa munsi nawe urushizaho kwegera. Turiko turagenda twegereza uriya munsi. Imana nishimwe. Rero ngo uko umunsi urushirizaho canke uko wa munsi ukuza ku mwami wacu Yesu urushizaho kutwegera, natwe turushizeho gukoranira hamwe. Mbese iyo umuntu akoraniye hamwe bigenda gute? Iyo umuntu akoraniye hamwe n'abandi bene data haba harimo kuremeshanya, haba harimo kwigishanya, haba harimo gukomezanya. Ariko iyo umuntu agiye wenyene beneda ni nk'urukwi rurukwago rurazima. Rero iyo turi kumwe n'abandi turaremeshanya tugafashanya. Yesu nashimwe. Rero muri uyu mwaka ndabifurije ko muzokongera kugira des relations fraternelles na bene data. Urukundo rwongere rube rwinshi. Uwo mu mwaka uheze mutavugana musabane imbabazi mwongere mwiyunge. Nibyo vyiza. Hari gihe usanga mwarapfuye kiriya na kiriya. Ariko mubikureho beneda. Ntibikwiye kubandanya gutyo. Tukwiye kubana mu mahoro, tukwiye kubana mu munezero. Hari ikindi kintu nasanze kigoye kandi umuntu akwiye kucitondera. Iyo tuvuge ugendera munsi y'uburongozi ubwo ari bwo bwose. Ugendera munsi y'uburongozi ubwo ari bwo bwose. Ikintu uba ukwiye kwitondera ni iki? Ni ukumvira. Iyo uri munsi y'uburongozi ukaba ugoye ukurongora bituma uwo murongozi adashobora gukora neza. Rero wewe nanje turongorwa dusaba Imana iduhe impwemu yo guca bugufi no kumvira uburongozi kugira ngo ab'Imana yadushize imbere tubayoboke neza nabo bakora igikorwa cabo neza. Nico ndabifuriza muri uyu mwaka wa 2025. Hari ukuntu bigenda bigorana iyo umuntu iyo hatabaye kumvira haba gusitana haba kudakora neza. Ariko iyo habaye kumvira byose bigenda neza. Urukundo no kumvira bene data. Kandi mu kumvira biri mu buryo bwinshi. Mu kumvira biri mu bana bumvira abavyeyi.
mu kumvira biri mu bafasoni bumvira abashinga ntaye babo, mu kumvira biri mu bakristo bumvira abarongozi babo, mu kumvira biri muri bene gihugu bumvira umukuru w'igihugu bagakurikiza amategeko bakagenda neza badaca ku mategeko. Kuko niba hariho amategeko avuga ngo amategeko avuga tuvuge ntange nk'akare amategeko avuga ati murabe ntimukajye rushwa nk'akarorero, wewe utanga rushwa nawe uyisaba, mwese muri mu makosa, mukwiye kumvira yuko ibyo bintu mukamenya ko kizira kikaziririzwa. Hari n'ibindi byinshi cyane Imana ibibuza mugabo ikaba icishije ku barongozi. Rero Yesu adufashe aduhe kumvira, ariko kandi kumvira nabyo nyene biri kwinshi. Wumvira ibijanye n'ubugombe bw'Imana, ariko ibyo byose byoza bigusaba kumvira mugabo bigutandukanya n'Imana. Aho niho uca uhitamwo. Ba Daniyeli bakoze wiki, ba Daniyeli ibindi byose baravyumvira kiretse ikintu kimwe gusa kibatandukanya n'Imana. Ba Daniyeli babwiwe gufukamira igishushanyo, baca bavuga ati biragahera. Ntabyo bakoze kandi barahanywe kubera kumvira Imana. Rero nkangurira abakristo aho turi hose uyu mwaka wa 2025, birashoboka ko ari byinshi cyane mu myaka yaheze byagiye bidukwega. Umuntu akagomba kwirengera, umuntu akavuga ngo none nogira ngo oya, tugeze mu gihe umukristo akwiye gufata inzira y'ubukristo nyene. Inzira y'ubukristo ukamenya ngo niba witirirwa izina ry'Imana ugende nk'uko Imana igomba. Niba bivuga ngo iki kintu Imana iracanga, mwene data ucitondera ukireke. Iyi 2025 ndabinginze dusengeranire, usengere nanje ndagusengere, tucika abantu b'Imana buzuye bakwiye bashitse, atari abantu bama bari banyamujijya nino, atari umuntu yumva ashonje agaca agenda kwiba. Hariho gusonza ukigumya, hariho gusonza ukihangana. Atari umuntu abona ngo none ngo uherabe bibiri imbere yanje ngo ngomba kubikoresha, ngomba kubifata. Oya, raba ko ukwiye kubifata, ni gwawe canke si gwawe. Ihoraho Imana dufashe. Rero inshuti z'umusaraba muri 2025 ndabifuriza ko abakristo beza. Unsengere nanje ndagusengera kugira ngo hahandi bimwe byadusiga byatunesha mu mwaka uheze ubu ntibituneshe, kuko uyu mwaka wa 2025 ni umwaka tugomba kubona mu Imana, ni umwaka umukristo agomba guhagarara nk'umukristo, ni umwaka hari ibintu byinshi bizoza birondera ishengero ry'Imana, birondera bigwanya abavuga Kristo. None rero mwese abavuga Kristo nimuze dukundane, nimuze twegerane kugira ngo tuzoshe kurwanira urugamba hamwe. Ntibikwiye ko abantu b'Imana bavuga Kristo bajyana hagati yabo. Oya, uko ni kumugwaniza akora. Arabagabura kugira ngo ashobore kubatwara, ariko noneho tumumenye, tumuce hirya, tumuce kure, ahubwo dukundane kugira ngo turwanye Satani. Ntimugahebe gukoranira hamwe, mwegerane. Aho ubona mwene data umusengere nabo gusengera. Umuntu wese avuga izina rya Kristo Yesu mukuri, umurondere, umusengere. Nubona yaguye, nubona ariko aragenda mu nzira itari nziza, umusengere agaruke, kuko abahakana Mana bari hanze kandi baraturindiriye. Abahakana Mana bariko bariga strategy zose kugira ngo bafate abantu bose bavuga Kristo. None niba abavuga Kristo tutagiye hamwe ngo dukomeze umugozi w'ubumwe, tuzoshobora kunesha gute? Ariko Yesu ashimwe, ari kumwe n'abamwambaza bose. Rero bene data aho muri hose ndabagumbiriye cane, ndabifuriza umwaka mwiza. Aho ndiko ndibuka bene data hariya iyo mvuka, Uhoraho Imana abahe umugisha. Ndiko ndibuka bene data b'Ikiremba, data wa twese abagumbire, abahezagire, abashoboze.
Haleluya, mugwane munesha. Ndiko ndibuka bene data b'i Bujumbura abo twasenganye mu izina rya Yesu. Uhoraho Imana abahezagire, abahe umugisha, abakomeze, abashoboze mu izina rya Yesu. Ndasengeye bene data bose bo hirya no hino, abanyumva bari kure n'abanyumva bari hafi, mu izina rya Yesu. Ndabifuriza umugisha w'Imana ngo uzogumene namwe, cane cane agakiza gashitse kaze kuzure muri mwebwe no mu banyu hose. Imana ishimwe. Ndasengeye ishengero ry'Imana ryo mu Kayogoro. Uhoraho Imana data wa twese abahezagire, abahe umugisha, abagirire neza mu izina rya Yesu. Mu Kayogoro ndahafise souvenir nziza, nukuri data wa twese abahe umugisha. Haleluya, abagirire neza mu izina rya Yesu. Ndasengeye na bene data bo muri Tanzania abo twakoranye ibikorwa by'Imana. Uhoraho Imana yo mu ijuru abahe umugisha, abagirire neza muri année 2025. Bene data muze twegerane mu mitima, turwanye umugwanizi. Ndabisubiyemwo, abahakanamana bariko baripanga kandi barahejeje. Antikristo ibikorwa byiwe byose abigejeje kure, ariko agomba kurwanya nde? Wewe nanje. Waruzi ngo Antikristo ariho kubera nde? Ariho kubera wewe ukunda Kristo, ariho kubera wewe. Nico gituma rero kanura, bamaso, senga, komerera mu mwami, iyigishe kumva, iyigishe kuvuga no kuri biriya byose bizogukura ku mwami Yesu. Kandi byinshi bizoza vyinyegeje, ntibizoza bivuga ngo heba Yesu ngo ya, ariko bizoza bukebuke bukebuke. Usange kwa kundi kwa bafarao b'Abisirayeli ngo babaha ibikorwa byinshi cyane bakabura n'umwanya wo gusenga, niko n'ubu bazobikora. Bazogerageza strategy zose zituma utakironka n'umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, bituma utakironka n'umwanya wo gusenga. Baza n'ibintu byinshi cyane bisamaza, bitume utakironka n'umwanya wo kuba imbere y'Imana. Aho bazaba bariko bagutera intege nke, bazaba bariko baragukundisha iby'isi cyane, kugira ngo usange iby'isi byafashe umutima wawe, iby'Imana bitagifise ikibanza. Bitsindwe mu izina rya Yesu. Strategy zose umwasi azozana, tube maso tuzibone hakiri kare. Yesu araje. Ndakugira inama nshuti yanje, mugenzi, ube maso, usenge. Kandi muri uko gusenga, Imana data igufashe kuba maso no kugororoka, cane cane kwirinda icaha no kugororoka. Ube uri ngaho warafashe ibintu byose, warihanye ugwana n'ikindi kintu cyose joza kukwanduriza umwambaro wawe. Ndabizi twarihanye, ariko hari byinshi Satana aza akongera akakwanduza. Wige kwihana, wimenyereze umwimenyerezo mwiza wo gusaba imbabazi no kwihana no kwatura. Ntube mu bapfukapfuka, uya ntube mu bapfukapfuka, ahubwo wihane. Nivyo vyiza, niwe mugirwa mwiza w'abantu baja mwijuru. Abantu bamuja mwijuru bagengwa no kwihana. Nubona umuntu atihana, mwene da, ntazogukange ngo mugororotsi, nta mugororotsi ariho. Kuko ducumuzwa na byinshi, ahubwo azovuga ati narihanye. Mana nibahezagire. Ryari iri jambo nagomba kubasigira, ijambo rivuga ngo twoye guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe babigira. Ngo ariko uko mubonye wa munsi wegereza, turushirizaho kugenza dutyo. Ndashima mwene data, kandi ahari ndamugumbiriye cyane. Duheruka kuvugana akambwira ati ngira inama, kubikorwa ari byinshi nkabona nta mwanya uriho gusenga. Mbega twose umuntu asenga ryari, nogira hane? Uko namugira inama nawe niko no kugira inama. Satani ntazokubwira ngo he nguyu umwanya wo gusenga, wowe niwe buwurondera. Usenge, uri kuragenda, abakunda kugira siporo mugenda mu mapromenade, genda usenge, uduge mu misozi, umanuke mu myongo, ukikame mu biyaya, uri kusenga. Ntabuzamye ngo uri kusenga, kuko uzoba uri usenga mu mutima, ariko Imana muzaba muri kumwe. Ugende muri siporo, ugende uri kusenga. Uvyuke mwijoro abandi basinziriye, usenge.
urondera icumba hahandi nyene ubona atabantu bakuderanje ugende. Ntukamara umunsi mwene data udapfukamitse amavi yawe ngo usenge n'iminota 30. Ntukamara umunsi mwene data udasomye ijambo ry'Imana. Imenyereze kuba imbere y'Imana kugira ngo wumve ico data kubwira, wumve ico data kuvugako. Imana y'umwijire bahezagire. Iyi Mana tuvugira cakora kandi iriho. Kandi Yesu araje kutujana. Haleluya. Yesu we, Imana idufashe itugirire neza. Wewe nanje turushizeho kwitegura. Umwami Yesu abahezagire. Turagushimiye Mana, imbabazi zawe zamaho ibihe byose. Turagushimiye waturinze kuva umwaka utanguye gushikiza isaha tugezeko. Warakoze Mwami Yesu. Twabonye ibitangaza ukora. Twabonye ingene watubereye Imana. N'ubu nyene nuhabwa icubahiro niwe utubereye Imana. None rero turasenze 2025 Mwami Yesu tugiye kwinjiramo urazodufasha. Mu izina rya Yesu turakwiragije, turakwihereje. Ndakuragije ubwoko bwawe Mana. Aba bose bankurikirana ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bashire kure y'ibibanduza, kugira ngo bashire kure y'ibiriko birabahiga mu izina rya Yesu. Data wera munyembabazi, byadutsinze ni byinshi muri année 2024. Kristo Yesu ndasabye tubabarire, amaraso yawe tubonekeko, urukundo rwawe rwongere rugaruke muri twebwe mu izina rya Yesu. Tubabarire Mana, aho twerekanye urwanko, aho twerekanye kuvugana nabi, utubabarire Yesu. Aho tuterekanye kugororoka, utubabarire nyaguhora ku ngoma, amaraso yawe tubonekeko. Iyi 2025 ibe 2000 yo kugwanya umwansi mu izina rya Yesu. Ariko abantu twese twakumenye uduhe kwegerana mu mitima kuko no mwijuru tuzobana. Urakoze, ndabigushimiye kuzotugirira gutyo. Udufashe, ufashe bene data, ufashe inshuti zacu abari kure n'abari hafi. Mwami Imana, Mwami Imana, kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe ubaha umugisha. Ndabigushimiye kuzobikora gutyo mu izina rya Yesu. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Uhoraho Imana duhana umugisha namwe. Amen.